kugira wa mudirwa w'intangamara kugira ngo dutangure amasobanana y'uno Ndi hano ntuma. Iri jambo Imana ituyagiye n'iry'umuco twese. Abaramutse batirwa mu busaseredoti n'umabanga yo kubitegurira bamenye icyo bagiye kuba, kandi na twese abakristu tumenye icyo batorewe n'icyo batumwe. Umusaseredoti naho atorwa mu bandi bantu, iyo atowe nawe akabyemera aca ahinduka umuhanuzi. Aca ahinduka umuhanuzi nk'uko kwa Isaya bahejeje kutubwira mu gisonga ca mbere. Akaba umutumwa nk'abatumwa Yesu wenyine ubwiwe yitoreye, hanyuma akarungika agatuma. Mbega none umutumwa ni iki? Umutumwa si umuntu arararota cyangwa arazirana ku murango ko yoba afise ingabirano zidasanzwe zo kuba umukozi w'Imana. Umutumwa ni ufise uwamutoye akamutuma. Umutumwa kandi ni ufise icyo yatumwe naho yatumwe, aricyo gituma abwirijwe kwama yifashe nyene nk'umusavyi w'intumwa, akaba arangura ibanga ryiwe yisunze intumbero y'uwamutumye. Muca mwumva muri ayo majambo rero ko atowe n'aba batumwa babandanya batorwa ko ari inyishu y'Imana ku bukene bw'abantu. Bajonjogoye bameze nk'intama zitagira umwungere. Ico nico catumye wa mupatiri Yohani Mariya Vianney yamagira ati abasaseredoti ni ibimenyetso by'umutima w'urukundo Kristu afitiye abantu. Didier Bimenyimana mwene Gabriel Siniremera na Generosa Mucabarigita wo muri paruwasi ya Gatara. Ndarebutse. Yohani Hakizimana mwene Melchior Ntawumenya na Adriana Mvugerigende wo muri paruwasi ya Jene. Ndarebutse. Aderino Ndayishimiye mwene Vitali Ntabandi na Felicite Nyandwi wo muri paruwasi ya Mubuga. Ndarengutse. Deogratias Nduwa Perezida mwene Cipriano Mayobera na Pascalina ni mu Rukubo wo muri paruwasi ya Kiremba. Ndarengutse.
Yohani Mariya Ngendanumwe mwene Marcos Nzobakwira na Veronica Minani wo muri paruwasi ya Rwangabo. Ndarengutse. Desire Niyonzima mwene Victor Barayankunda na Patricia Hatungimana wo muri paruwasi ya Rwangabo. Ndarengutse. Cristiano Nzinahora mwene Felix Nzeyimana na Renata Mbonimpa wo muri paruwasi ya Mivo. Ndarengutse. Na Bertone Yazimana mwene Cristiano Niyibigira na Maria Chimaye wo muri paruwasi ya Musenyi. Ndarengutse. Murashaka kwamana ntaryo murangura ibanga ry'ubusaseredoti mu mutigiri w'abapatiri mukaba bafashanya w'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama murongowe na mutima mweranda. Ego ndabishaka. Imana izomfasha. Utere imbere. Uzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Mudiyakoni Cristiano Nzinahora uremeye uzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Mudiyakoni Desire Niyonzima uremeye uzokwama unyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazosubirira. Ndavyemeye. Imana yatanguye kugira ivyiza muri wewe niyuhire. Yohani Batista Mieranda Petero na Paulo Veranda Didier Miranda Yohani Miranda Adelino Miranda Gracias Miranda Giovanni Maria Miranda Desire Miranda Cristiano Miranda Lamberto Miranda Jean-Claude utagatifuse wongere wakire mu bawe zintore witoreye. imbere y'umwepiskopi kugira ngo Mana mutima mweranda wewe muco utazimiza ndagusavye manuke uyobora umutima wanje. Nakurose kwingabirano n'amafaranga ndakugura manuka
ibyiza by'ijuru. Umutabazi ndorereye ni wewe mutima mweranda, manuka manuka uhindure imitima yacu, manuka numanuke. Turagusavye muvyeyi mushobora byose, uha abasavyi bawe baraye iteka ry'ubusaseredoti, baronse Mana yacu iryo banga ry'ibagabaga rikomoka kuri wewe, bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akarorero keza, baratubera bafasha b'ingirakamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire ku isi yose, ibihugu byose bihurire hamwe muri Kristo, abantu bose bacika igihugu ceranda c'Imana, tubisabishije Yesu Kristo mukama wacu. kwambara ibyambarwa by'abasirikare, ishokera urubavu rumwe barayibagororera neza, bagaheza bagashirako n'umutamana w'abasaserdoti. Igihugu ceranda rija guherezwa Imana, menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Amen. Padre Christian, niwakirisha ikamba ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana, menya neza ico ugira, igana ico ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Amen. Nguko umukama wacu Yesu Kristo yasize abitubwiye ati, kuva ubu sindibita abasuku, nzobita abakunzi banje, kuko mwategereye ibyo nakoze byose turi kumwe. None rero nimuronke mutima mweranda, abo muzorekurira igicumuro bazobirekurirwa, abo mutazobirekurira ntibazobirekurirwa. Amen. Niboriakiye kandi biratunganye, kuko kulinaza tukakukengurukira iminsi yose na hose, wewe mukama muvyeyi mweranda,
wagize umusaserdoti w'isezerano rishasha kandi rizokwamaho. Warashinze kandi ryateka ryagatangaza yuko umusaserdoti bwiwe bwozigama muri ekleziya. Niwashariza igihugu yironkeye mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti, kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitorera bagaranzurira iminwe ngo basangire hamwe nawe ubutumwa bwiwe bweranda. Kw'izina ryiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu, bagategurira abana bawe inzimano za Pasika. Urukundo yabashizemwo rubatuma gukorera igihugu cawe ceranda, bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima. Ubwiranga bwose bukomokako nicyo gituma dusabye urugire tuma mweranda atagatifuza ishikanwa rihindutse bitubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate bagira batangure kubabara uko abyishakiye, yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Afata ikarisi yongera kukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire muri mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Igihe baherekeza n'agasabisho. Nyakubahwa Padiri igihe bimenya Imana, umurungizi w'iparuwasi ya Ruganza. Nyakubahwa Padiri Yohani Hakizimana, umurungizi w'iparuwasi ya Gatara. Nyakubahwa Padiri Adelin Ndayishimiye, umurungizi w'iparuwasi ya Buraniro. Nyakubahwa Padiri Deo wa Perezida umurungizi w'iparuwasi ya Nyakabamba. Nyakubahwa Padiri Desire Niyonzima, umurungizi w'iparuwasi ya Mubuga. Nyakubahwa Padiri Jean Marie Ngendandumwe, umurungizi w'iparuwasi ya Nyamurenza. Nyakubahwa Padiri Christian Zinahora, umurungizi kurera mw'iseminari ntoya ya Mureke. Nyakubahwa Padiri Lambert Liyazimana, umurungizi w'iparuwasi Ndeyi ya Ngozi.
Imana rugira vyose